imbere yuko umuntu wari wese agutahura no kubanza kwitahura ugatahura ivyo urimo ugatahura n'ivyo uri kurakora kuko kenshi ugiye kurindira abagutahura usanga wacerewe nivyo abo bantu baba bahari baguha intege mugabo ubanza kwanza kwitahura kuko abakobwa nkuko bivuze ngo guheba bakaca bagira iki usanga uri muri ya system yo kwama waherekeje abantu uraherekeza uherekeje ugasanga yashitse mugabo we ntushika en tout cas fonsa ntuhe n'umwanya ukudehuta kuko si bose baba bashaka kandi si bose baryoherwa iyo courage hari abaguca intege kubera iyo courage bayibuze sivyo ahubwo bagarure mu nzira yawe mbere nkaho mu kazi jewe nta gitsina kibamo nta mugore nta mugabo iyo tugeze ku kazi twese turi aba homme de terrain apana homme abagabo abantu de terrain nous sommes des personnes de terrain rero turi ku kazi nta gitsina sindabira ngura umugabo canke uri umugore imuhira turafise ibihangange bizoba biri kuri stage harimo Big Fizzo Mugani Desire Desideratus bivana n'abakunzi iyo bamwita Fisemesh Gikundiro dufise Double J once again kuri iyo stage nyene ya le 25 juillet dufise Kiriku Akili kuri iyo stage nyene ya le 25 ngaho nyene gatoyi Yami Beat hariyo Lolilo the legend mzizi wa jiwe kuri iyo stage nyene hamwe rero n'ujya mushitsi hejuru Hello bakunzi bacu bakunzi ba Bujahi TV bakunzi b'u Burundi muraho murakomenze ko meze neza je meze neza nkuko mubibona kuri mikonda yibutse ni Ange Irankunda umukobwa wanyu nyuma ya kamera ni Juma Jux wa mutipe wacu nyene abikora neza iyo mubona amasana masa neza niwe aba yabikoze no musi rero marako turi muri studio za Bujahi twagiriwe ibakwe ryo kuronka umu invité d'honneur niko no bivuga umukobwa kiri mutoyi cyane ugerageje kumuraba n'umukobwa mutoyi kandi mwiza akaba afite ibintu byinshi akora nk'umukobwa abantu tanto baravuga ati abakobwa ni bakora bakavuga amajambo menshi ariko muri kino gihe turafite abakobwa vraiment bariko barabikora neza muraza kumumenya aratubwiye akazina kiwe atubwire nibikakora mushaka kumenya ninde atuzaniye Ange reka tumuramutse tongeye tumuhe kaze muri Bujahi namahoro ndabaramukije cyane namahoro nitwa Nyagasani Marjolaine ndi Murundi kazi mba mu Burundi hama wavuze ko nkora bitandukanye nivyo nkora byinshi bitandukanye ariko bavuga ati kenshi usanga bihurira mu muryango umwe ko ndumenye makuru cyambere nkora ku radio nkakora no kuri TV online nayo ndafise ukora ku radio nkora twumvikanira kuri antenne zandera gakura muga nkorera mu kiganiro citwa EAC live show nkaba kandi nkora kuri chaîne TV donc chaîne en ligne ngira nayo nyine bavanda yivuga mu nyuma niyo twasezera ndabasaba ko boja kugira hama kandi nkaba ndi umu MC bamwe bavuga ngo umu MC mu ma événement tandukanye ama conférence ama mariage ama concert ego tukiri ngaho onyerekanda tutaravuga byinshi kandi ababaze woba wibadije kubera iki bakwise iryo zina ngo mengo ni Kinyarwanda uko Nyagasani uko nyene kuko no muhira niko twitwa la base muhira twese ni no familiar Nyagasani ego famille Nyagasani mwese mwitwa Nyagasani abakobwa papa yitwa Nyagasani hama abakobwa bose bitwa Nyagasani abahungu bafite amazina ya iyo zina ntirimenyerewe cyane nta nubundi ndaryumva ni famille Nyagasani yubaho twenyene ego wawe tubwiye byinshi ukora no gutunganya rero ama evenement ego akaba yaje ngaha anyi kugira ngo atubwire byinshi byerekeye evenement yorganije nk'umukobwa wa yorganije nka wewe ku giti cawe canke hari abandi mwayifatikanyije oya ni evenement ni evenement zo ku itariki 25 le 25 juillet donc no mwaka nyene hanye ni Bujumbura ni evenement donc n'umuntu yitwa DJ aba mu gihugu ca Nigeria atuzaniye muri rimwe yitwa Alikiba mbwa ko aba mu gihugu ca Nigeria ntavyo ashobora gukora ari hariya kandi bitegeza kuba bisaba abantu batunganya basanzwe bamenyereye bo ngaha niwe yorganje ari hariya muri Nigeria yazanye gusa Alikiba ariko ngaha anyi hari abako bitunganya harimo The Fighter Production harimo ba Haisa
donc twe tujije ama communication bona ngahanye rero nkuko sinzi ko ncangira ko mvuga evenement yari kuko nti abantu bazi yariyo ni evenement ni concert twise Beach Please izobera kuri Miami Beach itariki 25 kuno kwezi nyene uno mwaka novuga ati na concert y'umwaka kuko utazoyiza mu mwaka uzobumuheranye ya kuko niko navuga ni concert yonyene izobihuje ibihangange kuri stage nta yindi concert izoziza tutarinja muri concert kugira ngo tubwire etape par etape byorganije gute aba invite ni bande reka ndakubaze nkaho uri umukobwa kubona winjiye mu ivyo bintu urumva yuko hari ibintu byinshi cyane bisaba vraiment kurinda bisaba ibintu byinshi mu mutwe kwiyumvira nka wewe ivyo bintu wavyinjiyemo ryari bon haciye imyaka vraiment haciye imyaka nk'ingahe 3 ndi muri ivyo onye aho biryoheye nuko icambere ni passion ubukunda ikintu passion d'abord ni ijambere ko hari gushaka ko ufise na talent mugabo udafise passion biranka kuko ni muri uyu muga wacu hari byinshi bicana intege ari ntamba myinshi cyane ugasha usanga rero udafise iyo passion urahevye kuko haragira n'umwanya usanga mu ntango uri gukora atacu uri kurinjiza ugakorera guhomba ivyo byose ukavyihanganira mu nyuma nawe ugakorera inyungu genre umutahe investissement uzobona inyungu mu nyuma muvuga uti donc utari passion ntubandanye hama rero habarimo niyo talent rero kandi nkaba nkunda n'ibintu byo donc kujera ibintu byinshi cyarimo donc kujera ibintu bitandukanye cyarimo biranyorohera gute nzira bon market Jesse nzinga ni kwa sens ya marketing iki muri marketing kenshi usanga abantu bagira marketing usanga bakunda bajera ibintu byinshi cyarimo ndanabikunda niyo numva ko mba ndi muzima abakobwa benshi tumenyereye ikintu chance cudebukirwa ugasanga urabivuyemo byaranse nta nguvu utaronse umuntu gutera intego abantu bakuri hafi batuma patienta ukagira n'iryo shaka kubigumamwo urafise abantu bakuri hafi aguma gupushinga ati gumamwo yamara hari akantu muri kazoza icambere coco natahuye nuko imbere ko umuntu wari wese agutahura no kubanza kwitahura ugatahura ivyo urimo ugatahura n'ivyo uri kurakora kuko kenshi ugiye kurindira abagutahura usanga wacerewe nivyo abo bantu baba bahari baguha intege mugabo ubanza kwanza kwitahura kuko abakobwa nkuko bivuze ngo guheba bagaca bagira iki ucu usanga uri muri ya system yo kwama waherekeje abantu uraherekeza uherekeje ugasanga yashitse mugabo ntushika wa muri mu nzira idashika donc wa muri abo mujana bo barahesisa ariko wewe wa muri rien wa muri vide kuko wewe wa muri mu gitutu. Donc il faut essayer kumenya ico ushaka ukamenya gukora ku giti ci wawe kandi wowe uzi yuko uri kurakora ibintu bizima biri net biri honnête sivyo ibintu by'ukuri biri mu nzira yo en tout cas fonsa ntuhe n'umwanya ukuderuta kuko si bose baba bashaka kandi si bose baryoherwa iyo courage hari abaguca intege kubera iyo courage bayibuze sivyo ahubwo bagarure mu nzira yawe bambere nkaho voilà reka ndabashimire cyane murabona ko ari umukobwa aciye ubwenge anseta aciye ubwenge ariko harakangenda babaza nkatwego bakobwa nkaho kandi uracari mutoyi vraiment ndibaza nta famille uragira donc umugabo cyangwa abana uracari umukobwa kandi akiri muto tukaba tuzi yuko ibintu byinshi uri umukobwa ubigiyemo hari benshi bavuga ati ko nkawe ukorana n'abatipe nka kenshi ukorana n'abatipe hari gihe abantu bawuza wumva abakobwa bavuga ati twebwe hari gihe tugenda gusaba akazi genre canke tukaja mu bintu genre ibintu vya organisation ugasanga abo batipe usanga nkawe ukorana n'abantu bakomeye cyane ariko bakagubwira ati kugira ngo dukorane banza umpe umubiri genre turyamane ivyo ntiwe biragushikira Jenny biranshikira kubera ko nta benshi ntibiranshikira kuko ikintu kimwe natahuye imbere yo gukora kuko
mbere yo guhaguruka ndafasa nkiyumvira ikintu kimwe natawe imbere yo gukora nuko namenye ko mfise mission niyo guserukira abandi bakobwa bose bakicaye muhira yo gutahuza umuntu wese turiko turabona yaba umuhungu yaba umukobwa yuko dushoboye sivyo donc ndababera umunwa nkababera ishusho donc nkaba image yo mukobwa wese atari ngaho yuko nuzosi tubishoboye sivyo donc mukazi jewe nta gitsina kibamo nta mugore nta mugabo iyo tugeze ku kazi twese turi aba homme de terrain apana homme abagabo abantu de terrain nous sommes des personnes de terrain rero turi ku kazi nta gitsina sindabira ngura umugabo canke umugore gico mbanzi nuko mfise mission imwe yo gushikana ishusho y'umukobwa yuko abakobwa bakora kandi bashoboye yego umva utubwiye ko ntibiragushikira canke vyo vyaragushikiye ukavyigenzamo kukombwa ati umuntu jewe nzanywe niki donc sinanagupermeta ngira n'Imana yabo tumenyana parce que ndaraba erega no mu buzima uraraba uwo mumenyana uraraba n'uwo mukorana kuko deja uwakubwira ivyo onye abari vide d'esprit abagukeneye nawe nyine no mu vyiwe nta terambere yiwe mu vyiwe kuko we wumva akeneye ibindi mbwa ntakeneye terambere nakeneye experience ufise nakeneye talent ufise nakeneye ntico ushoboye akeneye wewe uwo rero urumva ko muteko mujana hamwe uwo ntamvo nimwe kumenyana nawe wowe jana n'ujya muntu akeneye ivyo ukora apana ujya muntu akeneye ujya muntu akeneye te service je niwe ngenda ndondera nico gituma abo bantu tudahura nta mwanya ndabaha donc nta mwanya afise wo guhura nabo ngenda ndondera umuntu akeneye service di wanje ego kangira baranakubwirana tujya mukobwa ameze uku antuka ngira si vraiment barabizi basanzwe babihe reka tugende mu kazi ndani cyatumye aza ngaha anye atubwire byinshi wateguye concert watubwiye ko izobera kuri Miami le 25 twagomba tubwire dusangize byorganije gute bimeze gute étape par étape voilà nkuko nakunda bivuga ni concert y'umwaka nukuri kose kuko utazoyiza mu mwaka uzumuheranya simbona indi concert adoza twacimye guhereza umwaka muri juillet kuko ni concert yizohuza ibihangange kuri stage amazina mpereye imuhira n'abashitsi n'uwo mushitsi tuzozana imuhira turafise ibihangange bizoba biri kuri stage harimo Big Fizzo Mugani Desire Desideratus bivana n'abakunzi iyo bamwita afise menshi gikundiro dufise Double J once again kuri yo stage nyene ya le 25 juillet dufise Kiriku Akili kuri yo stage nyene ya le 25 nyene gatoyi Miami Beach hariyo Lolilo the legend mzizi wa jiwe kuri yo stage nyene hamwe rero n'ujya mushitsi hejuru Alikiba avuye mu gihugu ca Tanzania reka ndakubaze nk'abantu benshi bazi yuko Bantu Boy yarimwo Kiriku na Double J akaba ari hari kumwe n'umutama wabo ariwe Big Fizzo yarabahagarikiye muri ico gihe iyo concert mu mwarayoganije ava yuko bava muri Bantu Boy canke bari baravuye oya twabongeyemo concert nivyo yatanguye gusohoka avant yuko bakiri muri Bantu Boy ariko abo twabarondeye mu nyuma baravuye no muri Bantu Boy kuko n'ubundi nta n'ikibazo gihari kuko ntibisigura yuko bavuye muri Bantu Boy baca bareka kuba baririmbye kandi ntibisigura yuko haca haba ikibazo kandi ni nk'uko gusa abantu bakunda kurondera inkuru ahitari kuko biri clair abantu bashaka kwibaza ni ibintu bisanzwe abantu bashaka kwibaza bigenda gute nimba barondeye baravuye muri Bantu Boy bakemera kuja kuri stage imwe no mu ancien wabo mu boss wabo bakemera yuko baja hamwe kandi umwe wese ari ku giti ciwe nko wabitubwiye byarakoroheye cyane niho challenge iri niho tugira turyohere abafana b'umuziki abafana babo niho tugira tubabwira ati abakunzi ba Double J ba Kiriku ba Big Fizzo babone kuri stage imwe mu mahoro biyoshe bataki muri Bantu Boy uraba ukuntu ubuzima bw'abandanye yasohoye abana bakura ukuntu nabo bamukerebukiye bakabandanya bakora bakabandanya baronka amadiri urumva kandi bakabandanya donc banagira ba progressa niko novuga neza kuri stage mu muziki en fait dushaka
kuzana iyo ambiance mu bantu kuzana iyo donc iyo move umuntu azavuga ati basha nkene kubona rero batakiri muri bantu boy nyene bimeze ukuntu vyabandanije parce que biri positif canke hari n'abazoza bazanye n'urusaku bakaraba ati mbega bazoramukanya na Big Fizzo ko tuzi bibaze ko ari conflit entre yabo nibaze babirabe rero yuko ukuntu bimeze rero babone uwo muriro babone iyo ambiance urumva babone rero na no Alikiba kuko Alikiba c'est une légende urumva ni brand ni zina nininya afise imiziki presque yose bayishizemo ugumutamba playlist yiwiwe ntuhagarara bagushiremo dodo urasara bagushiremo ndomboro urataruka bagushiremo salute afise salute yageranye na Rude Boy wo muri P Square igezweho cyane uwo munsi usohotse atabigushiriyemo izo ndirimbo umengo ntiwasohotse reka ndakubaze sinzi yuko urakinyishura bivanye na wewe kubera ko mwahisemo kuzana Alikiba mutahisemo kuzana undi mu star wo muri Tanzania comme Diamond canke ndazi Alikiba niwe twabonye banyotewe hariho iyindi concert bigeze ko organiza mu misi yahera bari bafije ko Alikiba azoza ariko iyo concert yaraho vyari biraboneka neza ko yahomvye irahomba abantu nk'abantu bashavuga ati homvye ikintu babwira mwako muri kana kwanya niki iyo concert nivyo yaratunganijwe mugabo bariko barayitunga kiyagiye sibusi twebwe naho duhuriye bajya bari bitunganije kandi ugira afise ukuntu babitunganye vyabo bafise ukuntu biyorganije bafise amahangiro bashatse gushikako ari nayo mpamvu rero kuko mu bakunzi bari Alikiba benshi twarumvise cyane imyidogo menshi ko batabaye satisfait yuko bataronse inyota bari bafise batayi satisfait donc catubona yuko Alikiba twomuzana rero twe mbwa bajya bateguye bijya si twebwe turabandi tuko dutegura Alikiba ntiyabagoye oya kuko nawe ico gihe afasha kuvuga ati mu Burundi muri abainserie umusho vyomera nka kumwe ivya mbere vyabaye ntiyatugoye kuko arafise inyota yo kugira ashobore kuza gusatisfeza abafana biwe bonga mu Burundi arafise iyo nyota kuba vyagenze kujya kumbure ko barazi aho habereye ikibazo kumbure ko nabo bahamubariye aho sinzi ukuntu bijya byari bitunganije sinzi n'impamvu vyagenze kujya ariko ntiyatugoye namba kuko arashaka kubona kumara inyota abakunzi biwo mu Burundi ari nabamva avuga ati nzoza ndiruka koko ndabishaka kuririmbira abarundi ko ndazi ko banyotewe ndazi ko bankeneye rero babwire ko 25 juillet tuzoba turi kumwe muri Miami Beach reka ndangize ndamubaza ikintu special abantu uwo babwira yuko ikintu bavuga ati ndabatera inyota ndazi ikintu babwira kuwo munsi kizoba gihari kirushije andi ma concert yose baba yarahabaye ndazi bashaka kubatera inyota canke kubahimiriza kuza nk'ikintu muba murateguye do special akote y'ivyo onye hazoba hari biki ivyo bazonywa urashaka kubacira ku mayange ikintu special cyane nababwira nuko tuzoryoba kuri beach kuko twari dukumbuye beach cyane n'ukuntu zagize ikibazo kandi muri sama turi mu gihe cinci turugiye cici rero nico twayise beach please ati turasavye buno bushuhe turakeneye plage urumva beach please turasavye donc ibaze evenement kuri plage hariho stage ngijya ifise amatara nkijya niko ndabaha ishusho ukumva umuziki nkujya ko dufise aba DJ downtown DJs n'aba DJ muri ino saha batari muri evenement yomengo ntaco wakoze DJ Feedbite na DJ Cat Loose abo n'aba DJ bagezweho ahani wacu ibaze kuri mix zabo ba DJ hama abo basani bacu batanga kuduga kuri stage uri ku kiyaga Alikiba kacavuga ngo ndaje nashitse mwambonye ndi ngaha sivyo ukacuvu uravye hakujya ukavuga uti mpa ico nwagikanye sivyo uravye hakujya ugasanga imodoka yawe iri muri parking ari security sivyo ariko gabaje
ngaca ndakubwira yuko uciye uruka ko ari ikirori ca nyuma kuko sibona ikindi kirori ngaha kizoryoha nk'ico onye mu minsi yasiga ni iki co tumutazi hama ngaca ndakwibutse ko winjiye kuri 10,000 gusa 10,000 francs waje kuraba Alikiba waje kuraba Fizo waje kuraba Double J waje kuraba Kiriku waje kuraba Lolilo waje kumviza Downtown DJs katuriha 10,000 gusa na mahera makiya cyane ushatse kugira nawo VIP nimwe ba VIP uvuga ati nkeneye kundwa bansanze ivyo nwa ngaha nyene Alikiba tugire selfie ama ka numero 50,000 gusa yonyene VIP oya VIP twe nabwiye ko tuhaye kado abantu biryoheregwe ego nk'akabazo umurundi cyangwa umurundi kazi yo kwibazo ari we wese kubera ko mutashimye guhamagara cyangwa kwinvita abaririmbyi b'abarundi kazi ata mukobwa yaserukiye abaririmbyi kazi ewa nafo sasa kwera abarundi kazi muri kino gihe vraiment ariko baravyuka ko barabikora neza iyo ide ntiyabajemwo canke ariko afishe nirahera niko mushobora kubona abandi bongeyeko ngo ça dépend ushobora kubona abandi bongeyeko maybe abarundi kazi barashobora kuboneka batabonetse naca tubarindira muri chanson féminine murafite icyizere ko bazoboneka canke muri projet ntabiri kuko erega nawe nyene rumba bivana no kumvika babe souple rumba baduciriye urana deja abantu deja yatari baduciriye rero n'aba sponsor vraiment abantu baba boss muramushira abahera vraiment abakobwa bose bajemo kuko nkaho urambajije ibi hari ubundi ambajije ibindi ndogate fidel bambwira mushaka tugire festival mushaka basari bose oya nk'umurundi ashobora kwibaza ati nuko kibatumye abarundi gusa abahungu gusa kandi hari abakobwa babikora neza kandi bafite indirimbo bafite ama album ico kintu vraiment nta muntu numwe atocibaza ariko kivuga ngende umukobwa vraiment mbwa afishe ntirahera afishe kabisa afishe ntirahera mushobora kubona reka turindire gatubwira bazotugira naga surprise gira mwatubikiye tubyize ega nzogaruka none uzoyaki nzogaruka parce que umva ngo mangiri ibi wambwiye ati bya bindi nje ngumanga kubibutsa ubu nge dukeneye n'utavyumvise no mubuzi ejo ngarutse avyumve yuko ari kibazo ntaze yitwaze ngo ntabyo twamubwiye ngo ari kiba yaraje ni mutabimenye gute tabimenye kandi ntaraje kuri Bujahid hari ibintu vyigeze kubaho igihe batumye Diamond ngo bamuhaye amahera menshi ngo abarundi ngo babahaye ngo amahera make y'ibintu none ivyo bintu murizeye ko bitadusa kubaho canke bidoga abarundi ngo baradufashe nabi janda abaririmbyi bacu bagumutse ya twafashe nabi ariko bababwiye nubazi umwana bakwirije muri make batasema bo peke reka turangize tubabwira yuko murabona yuko ari umukobwa aciye ubwenge ari muri bintu byinshi reka tumusabe nk'abantu baba mukeneye murumva ko akora ubuzi bwinshi tumusabe ahantu avuga ahantu bo gusanga kugira ngo ari nk'umuntu ashobora kuba akamasha kugira ngo bigende neza okay boje n'ukukimana hano usanga mbese ndi gutanga iki ko ndubonebye w'amarezo sosi Facebook tumunege mbwa nitwa Nyagasani Marjolaine IG naho nyene ndumunebye mugabo nitwa Nyagasani Marjolaine unyandikiye ayo kandi vraiment ntago baze nyene ba following ntuze ari nk'umuntu avuga ati ujya mu koga vraiment nashimye ibikorwa by'ibakora wavuze kuri umu MC ashaka gukora mu mariage mu anniversaire ego urumva yuko uri ingirakamaro mu gihugu cyane go umuntu rero yakwandikira ko ayo madina nibaza Nyagasani Marjolaine cyangwa Marjolaine Nyagasani ni Marjolaine Nyagasani nta nijyo urabitora parce que ndumwe Marjolaine numwe nta wundi na Nyagasani numwe basha baza bonyene ifoto ni wonyene jewe nyene urumva babandi bagira piratage ndabujije ni umva ucutora jewe nyene tutamugire ago mu following vraiment ndayiko nanje nogira esprit ndumurebwe umutera intege kandi birakenewe quand même kandi banyandikiye aca bantora kandi nawe acabaza no kuza kumurikirana kuri chaîne yanje iracyari shasha yitwa ePublic TV 257
ipublic tv 257 urashobora kuyandika kuri youtube hama ukazitanga kuraba amavideo ama interview nkoresha abantu hama rero ukacugira subscribe gutyo tugatezanya imbere voilà bakunzi inshuti z'Uburundi barundi kazi canke wewe uri mu mahanga uri kurumva akakamo uri kurategwa turagusavye ufollowinge bavuga gute mwene wacu ngaha kugira ngo nawe nyene atere imbere reka tubashimire cyane tongere tuba harakantu le 25 juillet mama we le 25 juillet Miami Beach abatahazi Miami Beach nijya nzira ya Gatumba ushitse Hotel Club du Lac yongera mahitse Hotel Club du Lac ucushika kuri acakurikira Atrium hama Miami Beach vraiment uzobushitse vraiment muri isaha ni 16h gushika wewe nyene urushe muzoraza kuri plage urushe niwe uzotaza ugati mushaka kuyugira portail nkasohoka sawa ugire tahe sawa urumva ko sendo kwari murazo kwifuza gutaha muvanye nabo bantu tuzadufise donc c'est le 25 juillet 2020 uyu mwaka nyene kuri Miami Beach à 16h kwinjira ni 10000 c'est na 50000 Alikiba, Big Fizzo, Double J, Kirikou, Lolilo barakubwiye ngo karibu. Reka tugushimire cyane kubona watwitavye nibazi ko n'undi munsi tuzogutera kamuzo twitava cyane gose. Merci beaucoup reka ndabashimire cyane ndabwiye ko ndabakunda cyane ciao bisous je vous aime.